twateguye na Panda. Akajambo bya Panda. Panda n'umwana mwiza afise ishaka afise icerekezo cyo arakora umuntu ashobora kuronka amafaranga akavuga ati reka ugwarukanda rushire hamwe ahubwo ujya musore ni wo gushigikirwa ebana neza cyane kabisa Simple Jizo ntegabiri ndakubwira ukundi unyite mvuye kure nakuriye mugenda hatagira iterambere iwacu muhira ducana gakoroboyi ubuzima bugoye ntuzuka mbyuka kare amaso y'impumyi ntazi inkuru zigisagara uko imisi yagenda niko numva inkuru zigisagara bavuga kari sawa nubwo kuhaba bigora hari umusore vraiment ndamukunda cyane igihe umunsi uzogera bigakunda Bface ndakunda ukuntu ari cool n'ukuntu yitwara n'ukuntu ibikorwa byiwa bikora niyo keshi na keshi mu biganiro nkunda guhabwa nkunda kumuvugamo cyane n'umuntu ari cool agerageza ku Okay, shalom bantu banje turuje kuramutsa ni TV Focus TV. Uyu munsi twasohokeye ahantu heza cyane mu gisagara ca Ngozi aho bitwa muri satellite. Abatazi ni ngaho iruhande yo kwisoko nahantu harakaga keza ngira murabibona. Okay, kuba kunzi ba Focus TV tunabibutsa kugira subscribe na share ku bagenzi banyu. Uyu munsi rero tufise umutumire adasanzwe je ndamuzi wowe urashobora kutamuzi ariko nibaza ko arakajyo keza kugira ngo atwidondore. Turagwaye ikaze bro. Murakoze cyane abatanzi nitwa amazina y'ikindi nitwa Nyandwi Elia ariko kubwo akazi nkora nitwa number 7 ku tuntu twishi nyene nkunda gukora abawe n'abawe bikore abawe n'abawe kweki number 7 kandi ari Nyandwi na ni Nyandwi Elia nkuko nyene twagiye turabyitwa nyene tukiri mu Kirundi twitwa ayo mazina mugabo kubw'umuziki nawe waraduhaye irindi zina nitwa number 7. Number 7 tugusanze muri satellite uri kurafata kamwe byakujemo gute mbega aya masaha meze kuja gufata kamwe canke waramaze akazi yara masaha meza burya misi yose umuntu kugira yihereza akantu aravyiyumvamwe abantu ntibamwa amasaha kandi no gufungura niho dushobora niho dufungurira urabona ko ari restaurant imeze neza ni hotel imeze neza yego turindi ivyo bagi batuzaniye rero mu kanya yego number 7 urumuririmvyi ariko yavyitwara mu neza muri industry ya music ngaha mu gisagara ca Ngozi mbega wiyumva gute ari wowe nyene uri kurakora cyane gusumba abandi niyumva neza kubera nyene ndumukorana bishake ndagerageza kwitanga kugira nkore aho abandi bananirirwa niho jemba mfitiye ingufu kugira nkomeze umurimo ego number 7 nikiye kintu uri kurakora mu gisagara ca Ngozi cyo guhimiriza abandi urundi gwaruka bagahaguruka bagakora ikintu ndiko ndakora nsanzwe ndirimba indirimbo nkabicishamwe ni message nshobora kubaha kugira abantu bahaguruke bakore ndibanda ku ndirimbo nyene z'ubuzima n'indirimbo z'ibikogwa n'iz'urukundo ndazikora ego urukundo tuje ku rukundo ugira ni hunzanye urukundo niki mu majambo urukundo nyene mu majambo make je niyumvira yuko ari kujya ushobora gukunda umuntu ukamwiyumvamo amugahuza nibyo nibaza ko ari urukundo number 7 kubatakuzi urakeneye umukunzi cyangwa warahejeje aha mubona kabisa oya nta mukunzi nkeneye ariko gusa pana abakunzi biratandukanye ndi mwubakana mukazorushi aho ubona ndi umuntu w'umugabo narubatse ndafise umudamu kubana banga oya Imana ntirampezagija uwo mugisha ihabandi ariko mu minsi izobibona izosora album kabisa turi kumwe rero ni number 7 ariko atwiganira byinshi muri industry ya music nibaza ko hari ibintu byinshi mutari muzi muza kumenya kuri number 7 umukorana bushake number 7 turamaze kubona ukora ama concert menshi mbega nayo ba wateguye amakonseri menshi saa mba nateguye ahubwo hamwe mba natumiwe nkitabira kwa ayo makonseri hariho ni konseri yabaye mu gisagara ca Ngozi yitwa festival ku Gasaka ijya narigaragaje nk'umuririmbyi yene ariko arabikora nyene abikora bikunda kandi abantu baranyakiriye neza
ego ibyo byateguwe na Panda byateguye na Panda. akajambo bwa Panda Panda n'umwana mwiza afise ishaka afise icerekezo cyari karakora umuntu ashobora kuronka amafaranga akavuga ati reka ugwaruka ndarushire hamwe ahubwo ujya musore ni wo gushigikirwa ego ari mu bajene bariko barahaguruka neza ngaha mu gisagara ego ujya ari mu bajene bariko barahaguruka neza ngaha mu gisagara ca Ngozi ariko arafasha rero urumva dusaba ko duhaguruka twese tukamushigikiye na cyane abantu bafise ibyo bakora nibo bo guhaguruka kugira mushigikire kubera twebwe tubacyarondera amafaranga atari akanyegezwa banga atari ikintu cihishije kurya munsi baguhemvya ngaha kujya munsi kabisa barampemvye ariko reka tureke iby'umushahara urabizi byo ngaha mu Burundi yo uri kura fighting uri kurarondera impembo sikirenga cyane go gusaba ku focusing y'ikuraje ego ariko hariho inindi show nakoze ahantu bita imwakiro ni mu ntara ya Muyinga narujuje stade ndumuntu umwe uraza guturungikira amafoto tuyereka ushaka kubibona neza ugenda kuri channel yanje ya YouTube wandika number 7 bikore ucubibona ko ata bintu byo kwibeshera abanyamuyinga ahubwo ndanabashimira ni ntara nziza inkunda cyane mwavyumvise abakunzi ba Focus TV muje kuri channel ya number 7 bikore mushoboye kuraba ibihangano vyiwe murabe impano yiwe ahigera murabe ndetse munamushigikire mu bijanye n'uburyo kubera ni umuhungu ari karateza imbere intara ya Ngozi mu gihe abandi bobo bajyamye biravugwa number 7 niko umuririmbyi azwi ku izina rya Simple Jizo ko agufasha cyane gose Ebana neza cyane kabisa Simple Jizo kabisa aramfasha vraiment n'umusore afise impano n'umusore abikora neza kandi ndamwubaha gose aramfasha ndavyemera kweri izina giwe nirikivugwa nka kera kiri mwirimbo voko wibaza ko byo biva kuki gituma ikintu nibaza ko bivako burya ryagwa ryareka haduga hanyerera bisaka kuguma ugerageza kubera ibintu by'umuziki biragoye kugira abantu bakwakire uhagaritse gatoya urazima tutabarandire rero number 7 twifuza ko duhaga freestyle gatoya mu ndirimbo zawe akumbura abantu batarakumva uri kuririmba abafanzi ba Focus TV abanywanyi ba Focus TV barakeneye kumva kuvuga ati uyu muntu n'umusi baduhaye ni umuntu nyabaki uyu muntu Simba yagiye gutuzana n'umuntu nyabaki sivyo abafanzi ba Focus abanywanyi ba Focus barakeneye kumva ico ryabo ndirimba mu midiho itandukanye ndaririmba hip hop ndaririmba R&B ariko muno mwanya reka mere nk'uba kubitira acapella ndabarapera yes ntegabirinda kubwira ukundo nyite mvuye kure nakuriye mugenda hatagira iterambere iwacu muhira ducana gakoroboyi ubuzima bugoye ntunzuka mbyuka kare amaso y'impumyi ntazi inkuru z'igisagara uko imisi yagenda niko numva inkuru z'igisagara bavuga kari sawa nubwo kuhaba bigora yes sha bikore abawe nabawe aho kanuka bike ku mutima abawe nabawe kandi utibagiye nashoboye no gukorera ndo ni mufana wa Message Ngozi narakoreye n'indirimbo umugwi ukomeye ngaha mu ntara yacu ya Ngozi kina football indirimbo nziza yakiriwe n'abantu usanzwe umufana sanzwe ni mufana w'iyo team bama bakwikora ko nyene ukagenda mamachi barimo bama banyikora ko reka ndaguhe ahubwo nakapera kwiyo ndirimbo abasore bawe n'injyamunyu barakina neza imitima igatuza twe tuzobagwa inyuma ipasi kurindi bacanga ubereka ibindi tsindagire ubongere ntibavyimbigwe abinyuma hagati bose bari magabo yes nuko bikore aho uriko babwira shedu arimo kagabo ni kapitene ni beshi bubahwe ubisanzwe turabizi ko Message ni equipe irika bikora neza mu gisagara ca Ngozi ndashaka umbwire hari ikintu waba ariko bagukora ku bwawe kugira ngo ushobore gutera imbere ikintu bariko bakora ku bwanje kugira nshobore gutera imbere kubera nanje biratuma hariho ibiganiro byinshi ngenda numvikanamwo kubera iyo football ari nako ahubwo nshimira abantu bakora ikiganiro kitwa Viva Sport
harimo Eri Haragakiza na Gwasa Jean Paul Chikuwezi na Desire Munezero baransapotinga sana ego. Hama turamaze kumva ukuri ibiganiro ku maradiyo ndashaka kumbwiye ni cyo kintu usaba nk'aba journaliste benshi kuba ndazi ntibakunda gusapotinga ibintu byacu nk'aba journaliste mu Burundi bingozi wo basabiki. Je ku ruhande rw'iwanje burya keshi na keshi yuri kurakora ntushobora kubona yuko batariko baragusapotinga hagiye ushobora kwidoga ngo aba journaliste ngo ntibadufasha batakubona kubera nawe nyamba ukoze ibyo bikorwa byawe gacibigumiza muhira ntibagusapotinga. Hari nihiganwa narindi mwo ryaca ku radio Umuco FM igihembo urumva ni kuvuga yuko amenyesha makuru nukubegera ufise ikintu ukaruga ko ukagira kubera nawe kugira umpeki kugira undondere nuko uziko namba ndiko ndakora kandi nshoboye amenyesha makuru ku ruhande rwabo je numva nto bidogera nawe icyo utikoreye nta uzokigukorera. Ndashaka rero ubw'indo tuzawe zibisazi ati je nshaka gushika ngahantu niyesha ishaka kumenya indoto zawe jewe indoto zanje mfise ndiko ndagerageza kuzishikako kubera kera natanguye umuziki mu 2013 ngiye ku ndazi ko nzi neza ngiye kumenyekana muri 2020 imyaka 10 nariko ndumvikana urumva bisaba kuhozako umuziki uragoye cyane. Je ahantu ndifuza kuzohindura abantu ego kuburyo abantu bagira droge yani bumva yuko number 7 hamwe atabyo gukekeranya hamwe number 7 bumvise baca baruhuka bakumva ati bana wa musore wacu kabisa ariko arabikora neza kandi biko biraza abawe n'abawe kubera umaze kumva yuko ufise abantu byose babikwiye usanzwe itunga n'abantu number 7 kandi tunagushimira cyane novuga uri sivyo kuvuga ngo nkwe mugani wabaraho muri kurakora bien. Ni collabo umuntu wovuga ati je ndakeneye ko dugira collabo nawe. Je umuntu numva yuko twogira collabo hari umusore vraiment ndamukunda cyane igihe umunsi uzogera bigakunda Bface ndakunda ukuntu ari cool n'ukuntu yitwara n'ukuntu ibikorwa byiwa bikora niyo keshi na keshi mu biganiro nkunda guhabwa nkunda kumuvugamo cyane ni umuntu ari cool agerageza kwitanga kugira nyene ndamwifuza kabisa muri makego. Bface mumaze kumurekrama muri abantu bashika nko kuri babiri none mwamubonye mwiki gidasanzwe abandi batafise. Bface iciza kiwe je sindahura nawe amaso mu yandi iciza kiwe gusa nuko mbona ndamubona mu mutima w'urukundo n'umutima wo gufasha ari no mu bastari menga baricisha bugufi ari no mu bastari kandi bakomeye cyane muga azi icyo gukora niyo mpamvu. Okay ngira Bface yaza kuraba ino interview yawe ngira aza kugica vuze ndashaka kubaza ikindi kibazo c'amatsiko mu buzima bwawe ni cyo ikintu ushobora gukora ukavuga ati nje nganda ndakoze ikintu c'ububwa ndakoze ikintu kibi kibaho. Nambesha nkunda kuvugana ukuri nihenze nkakubesha mba numva yuko nkoze ikosa rikomeye cyane ego. Ishaka kumbwira nka bitatu kubesha umuntu no guhemuka bishitse nk'ibyo bintu nkabikora mba numva kabisa nkoze ikosa rikomeye cyane. Number 7 ndashaka kumbwira ikintu kimwe cyonyene nk'isi yo imaze kwigishwa avuga ati sha isi iki kintu yamaze kunyigisha sha ikintu isi maze kunyigisha ni kwicisha bugufi kwerekana yuko uyu munsi mpari ejo ntazuba mpari ivyo bintu isi yamaze kubinyigisha ari nacyo gituma nkunda kumva yuko no kwicisha bugufi niyo bishitse nkanyerera ku muntu numva yuko namusaba imbabazi bigishoboka ego. None kubera iki gusaba imbabazi ari abantu nyene gusaba imbabazi bibagora we kubera iki bigera utubwiye bikoroye kubera namaze kubitahura ni ibintu niremamwa ari nako mbere nanaririmbye n'indirimbo ivyerekeye nyene yuko gusaba imbabazi bari bikenewe ego. Intwari ya mbere ni isaba imbabazi ari nako ndanagushimira Focus TV urambabarira kubera iyi channel sinandayizi neza Focus TV tubasabe gukora subscribe na share na comment kugira dukomeze gutera imbere y'umuntu yerekanye umutima w'urukundo namwe bakunzi bacu bamugerageza umuntu yagushira ku mutima nawe uzomushireko dutangura bigoye bikarangira tubishoboye kiguha umunezero ncyo kigushimisha ego mukore subscribe na share mu prataje kino kiganiro aho tukibahera iyi link uwerekane nyamba nadekonye uzubikore munsi kugira ejo tuze duhindura tugice dukoso
Soul. Ego. Okay, kuba ari imbyubo nga mu Burundi batazi number 7. Ni giki wababwira niho boza bagukura address yiwawe nyene. Yes I. Simbo Aristote. Okay, kuri channel yanje genda kwandika number 7 bikore. Kuri YouTube wandika number 7 bikore, Instagram wandika number 7 bikore, na Facebook nuko nyene wandi bikore. Murashobora kwandika kare message kuri Instagram mwishura. Ego anandike kuri Instagram nca ndamwishura nyene naha. Ibintu vyubaka ariko? Ibintu byubaka biravana nyene byo anyandikiye ego. Hari abantu usanga bandika ibintu ngo shango naragukunze ngo ndashaka ngo mbere nawe agerageje uburyo umuntu wari wese uko aje bitegeza uramwakira abivuze uramwumviriza kizira gusa kumuca amazi kujya abandi bayivuga hamuramuha uwundi murongo kugira ntumubabarize umutima. Umutima wewe kuri wewe ufata nk'iki? Ikintu gikomeye cyane yego. Ndashaka mu majambo make usigura umutima umuntu agwaye umutima mu ntoki. Ikihe kintu wokoresha? Nk'umuntu amaye umutima mu ntoki ikintu ukoresha no ufata neza nyene kubera nakoze numva ngo umutima nta muntu arawumereza sinzi sende kugira wavuma sinavuze wimene navuze umutima w'umuntu ari ntago sinzi ko kuvyumva umuntu agatisha ujya mu naramyihaye ya mutima wanje nawo muhaye nyekare kubesha ntawo uguha oya ndisiga ko yaguhaye abaguhaye opportunity kuri abaguhaye akajyo kiza kuri aya aguhaye umutima ni bari ibintu nyene abantu baba bivugira kubera iyo ari nka service umusavye hari utuntu uri kura profit cyavuga ngo yampaye umutima wiwe ari mu gihe atatuguhaye urumva ko tobyemera yuko umutima yawuguhaye. Sinzi ko hari ikintu ubona kubajije ikintu utoba wambajije je sinzi ko none we hari cyo mvuye wowe utambajije kirahari igiki mbarira ikintu. Okay, utegura gukora video clip ryari? Ni mu minsi hariho umusore ari we boss wa yicano tumaze iminsi tuvugana avuga ati focus ariho bita Simbo nawe n'umusore mwiza cyane kweli nawe nyine ibi bintu by'umuziki arabizi gose rero twamye tuvugana yuko ashobora kunshigikira kugira nkore video kubera uburyo buragoye. Aravuga ati je kubera nanje umutima w'urukundo nkuko nabagenda arabivuga byigisha abandi ndawufise kubafasha nzobafasha mu gihe kiri imbere tuzobabwira ariko arashaka kudusupportinga nta buryo bukwiye ndaronka n'ubundi turatiruka. Abanywanyi ba Focus TV mwabyumvise n'abasore bakeneye kugira ico bafashijwe n'abasore bafise impano babakorana bushake kandi birabasaba ko mubafasha mubashigikira views nta mafaranga igugwa like nta mafaranga igugwa sabone ntizihera mubande muyabonesha kuri ama channel atandukanye ntutinye kugira abone canke share kugira aka like vraiment nawe n'umuntu ni woba wanka ngo bimugira nk'eska ukunda uravyumva. Turabasaba rero tushimitse muje kuri channel ya number 7 abawe number 7 biko abawe nabawe nakanu nagatera kandi nkubu hariho nk'ibibosi byibereye hanze bifise nk'amadolari wangu ariko bigaca bigotwa kunterera na makeya kugira nkubu je navukiye ahantu bita Inyamurenza muri commune Nyamurenza turajya amadolari aho sindajya amadolari ngoma nyumva nga amadolari ntaru bosi go caru nyandikira ati 7 iraba nyene nawe urege noca nkukorera uru clip rero indoto zimwe bambwira za ndoto mfise nk'umuntu yonterera yo bakoze cyane ngira baravyumva idolari irakenewe kwa number 7 buryo umuntu yavuye hari buryo umuha idolari yofuma rimanika muri salo hasi ego noce ndarimanika hariya muri nkanaribona bampa idolari nanje oya abacavuga tego nkubare nkuru boss gwibereye ahantu kavuga ati baje bapeti kweli barashoboye genda ku macano yacu genda kuri Focus hajya nyene hari ahantu waba musi wandike commentaire umubwire numu boss aca yandungikira $1 nanje ngiye ku mahera je nanje vraiment ndarose ndo yagushikiriza vraiment mugabo ugacisanga abandi bicaye ku ruhande ngo ntacyo muri ko muri gukora ntacyo turiko turagira iki turikokora wewe kwituma mu kugenda mu bintu kubikora uziko kugira uburyo buboneke bigora barabizi ibintu byo mu Burundi amahera ntayahari ibazana inoti
nibazane inoti dukomeze kwitanga kandi tuzoba abantu bakomeye none wazi ko twatanguye ubu niko turi yego turiko turakora ubu turiko turatera imbere ariko gusa n'ikibabaje impano zipfiranganye impano niho zipfirana none abuze uburyo none nk'ubu je nta muntu ampa sponsor nta muntu afasha mugandagira bagenda kuri YouTube yanje kabura na video cyangwa ngo kazana ngama audio gusa ama audio nibwo buryo ndonka ubusanzwe ikibazo gihari basi bakwe niyo subscribe basi bakwima mahera basi naho ka like basi kandi wehego mane kandi ugasanga nkumu abaciyeho ngo agacashira kakantu ngarabyasi urumva unsubiza inyuma aha kwemeza genda ukore subscribe nyene nko kwicana nyene focus ugire subscribe hama uyiprataje ku bandi hama nyene nkomeze gutera imbere ku bantu ba dislikinga ntitwavuze nabi ariko umuntu yakoze vraiment naho yoba yateye intambwe imwe ni kuyimushimira vraiment okay number 7 umukwana bushake abawe bikore ni ubu nta gikorwa utegekanya gukora bagutumiyemo ubu oya mino misi kabisa mengane ntibariko bara wibuke covid ngira nta muntu no mitakoreye ko muto nari mfise show nari kugenda gukorera mu Kirundo bari bantumiyeko naye nyene yarapfuye ubu covid murabe babazungu bazane wa muti nyene bihere tironka amahera nayo covid turafira munzi ujya muti mungu yago ujya muti utabonetse nibibazo oya bavuga ngo myaka ingangu cungucuwera oya nta numwe oya ntayi wopfa twa ntituzopfa twebwe tuzopfa dufuye ntizadufuye wewe uyu mujurnaliste mu murabe burya nawe nyene naragoye covid izohera kugira tugume dukora ibikorwa bigende neza kandi urabona ko turiko turakora gatiko turabana abastar ahubwo abantu bateko badushigikira je sindababona kandi ubu nabo umuntu akomeye uzavuga ngo waranterereye uri kuranka no kugira subscribe kandi nk'ubu hari ukuntu abastar kugira guhenka collab abanza kuraba ama views office urumva amanza kuramana view n'ama commentaire n'ama like none ko fyonda kajya kantu kari hajya si ibintu bisanzwe ntumufashije basi nyuma mahera basuke ibinkorera ivyo yego genda kuri Focus TV ubikore gende kuri number 7 ubikore none si kajya si bisanzwe nubwo turagerageza nkuko abantu bariko baratera imbere kera nta ma views waronka baca bakubwira ngo umuntu murongekera inka cyakubwira ngo ndungikira n'amajana 2 wango ngo kugura utumega urumva yego nawe nubukene bukomeye cyane usanzwe niki kiwosaba basi ino mihora ya leo kubera leo nabani nazari mitere baragira ibintu byo kwezi vya Facebook na WhatsApp ubabwira iki kuri YouTube nawe kuri YouTube ni barabibaze bararaba nyene ukuntu boregera kugira ibintu nyene abantu bize biraborohera oya no kwitanga tegero cyose dashizemo amafaranga ntiworyoherwa none kubera iki Facebook yo bayigize kubuntu Facebook sinzi gituma sinzi uraze yuko ngurukana bumenyi ziragoye sinzi bo nke kujya wa Facebook ari mu boss akomeye cyane yaciye avuga ati nabakene bose ndabafashirize yasha kama Instagram nayo kumengo ni kubuntu Instagram si kubuntu nani ubuje active active Facebook na WhatsApp ko Instagram bacha bayigo sinzi rero ingene bigenda sinzi ko no kuri YouTube bobigira twababwiye ati abantu barasaba duseke tukamakeya tuka Facebook zamura bashaka na YouTube babibakoreye naho byo babikoze byo bari vyiza regane biroroshe ntibakize kugira dutere imbere nk'ubu umuririmbyi ariruka kiruka nko ugiye gusanga nk'ubu ntumva ko ndiko ndivugisha ngo ndakeneye ngo collab na Bface acambwiye ati number 7 mbwira channel ya acagenda gacaraba casanga afise ama views 30 yewe gaye ajavuga ati wiwe nta n'ikintu na kimwe yomfasha kandi abantu bari kuyishira ko views agasanga afise nk'ibihumbi ajavuga ati umupetara kazi aca umutima wanje uryoherwa ikiguha umunezero kigaca kigushimisha hari abandi bana bariko bararuka baduga mu by'umuziki niki na kai kaje de baha
nakeka je mbona mengo bariko kwandikira bashobora kubishona ego bariko baranyandikira hama abantu bariko baraduga umuziki nukwitanga nukwe ariko gusa ntunajyame ntunafyine ari abadafise uburyo number 7 akavuga ati nukuri kwima twebwe impano turazifise kandi tukama tudufasha n'abandi ariko byanatswe dukora indirimbo ngira mu misi nzobashira kuri Focus TV babone abapeti benshi abajene bafise itana gusa ikintu nakubwira mu gihe cyose udafise amafaranga ntivyoroshe kabisa ikintu cya mbere namahera kubera kugira nkuko abantu kugira bagushigikire ni kuri biragoye kugira bitera umurongo we nani ivyo wibonera namaze gutera imbere urana ko baguma bagwana nta baririmbye uze twakoze twumva ntuguma wumva ku marezo sose yari ndu cyoshoboka umuntu rero nawe yifuza kuza muno muziki bisaba zawukunda ntaze yazinga agiye gutora amadolari aze awukunda hamakore akore mpaka ejo azobigerako muga rero ikintu cica abantu bubu umuntu bubu ashaka atanguye umugambi uyu munsi acaronka umusaruro ubwo nyene bisaba kurindira rega nk'ubu wewe urashaka kuvuga ngo number 7 ngo ntakaze je natanguye umuziki kuva kera mu kuva mu 2013 mu myaka ingana gute umva ko nihanganye umva ye nari kwande wucika intege n'ubu ntibirakunda n'ubu ndakiruka n'ubu ndacyafighting urumva rero bigusaba kwitanga no kubikunda gufokasinga yego ukaraba kure ne waza wimvira ngo ndabikora rimwe ngo bice nkunda ni uzoburirimba nk'inanga yaheze utirutse ngo banze nyene urondera aba journaliste bashira indirimbo zawe ugende mu biganiro baguha ibiganiro imvura izira nakunyagira urazi nk'ubu umuntu amaye ikiganiro urazi umbwiye ati je tugira dukorana ikiganiro ikintu cyose mba ndiko ndakora camara nka giheba kandi nta nyungu ndende biza kunzanira muga kugira babandi nkorera bambone nyambo we uzi uvuga ati je ndiyemera ku mpano yanje muguga cha wiryamira aho sindimo bizokugora nawe urabizi nicyo gisa antuka number 7 numuririmbye amaze kwitahura amaze gushika kure amaze gukora ibintu bitari bikeya mu ntara ya Ngozi amaze no kwisopa amafaranga atari makeya kugira ngo umuziki wewe wibutera imbere ntatayagira sivyo nakajyo kanyiro ko kugira mu supporting hari izindi mpano nyinshi si kuririmba gusa hari impano nyinshi zikeneye gufashwa aba dancer afite tugenegene dutandukanye barakeneye bose gufasha kugira ngo intara ya Ngozi Burundi bwacu tubuzamure mu makungu number 7 twebwe twaragira ibibakwe muri no covid ntibyakunze ntibatuganiye mu mazu mbega kubwawe umva karakajyo ko kuryama canke karakajyo ko gukora karakajyo ko gukora ahubwo tunabishimira n'Imana yo mwijuru nkuko bavuga ngo Imana ngo nyamba bava ngo ni Imana y'u Burundi niko nabano Imana y'u Burundi bwacu twebwe Imana iradukunda cyane niko kajyo ko kwicara ahantu tugatekereza ibyo gukora tunasenga dusenga tunashimira n'Imana yo mwijuru kabisa yadufashije kugira ntitu batwugarane nkuko twagiye tubyumva handi bitandukanye cyane turafise igihe kiza cyo gukora twe turafise igihe kiza rega umwanya umuntu hari umwanya uhabwa ukakunanira kuwukoresha twe twahawe umwanya mwiza cyane kwere nta buryo namwe iki gihangano cawe turafise ibihangano byacu nta buryo namwe iki gihangano cawe kidandaza hanze kuri abantu bakibuganiwe mu mazu ndi kubera sindabibona neza uburyo nashaka kukidandaza gusa habaye rega umutwe umwe ntiwigira inama ahubwo umutwe umwe wigira gusara ahubwo nyambara unabibona regara nk'umuntu nk'ubu ntubona restaurant ngaha urabona yuko menga ni ibintu biba bisanzwe ariko nk'ubu hashobora kuza nk'umuntu agaca mbyaza umusaruro akanshira ahantu hamwe nawe uvuga ati none bya bindi nuko rega twebwe inyingo twazizana none azitoya nko mu ntara ya Ngozi tuvuganye ukuri ase kuvuga ngo nukwiyemeza narakoze kandi biragaragara burya no kugira umuntu arinda kumenya ntugire ngo byabyoroshe ariko nk'ubu nta nurushira hamwe rugara runantora wangu ngo ngende ngo ndanagwamamarize n'ibintu rumpe n'iraki nazingahe ndabingene mba ndiyingunganye gusa ahubwo muga gusanda nabashimira abantu bariko baratahura ibintu kera batwita abasazi muganizere yuko batamuntu yo bakivuga yuko abaririmbye ari basazi biriko biraza mu mpande zose bategeza kuba mu mpande zose bategeza kudukenera kandi twerega dufise burya n'ijambo rikomeye yo byo bari nibishoboka burya babadushigikira musanze ico ni kibazo cyo kwigwa na guverinema na leta bakaraba uburyo boshigikira abaririmbye twebwe umuririmbye ari yaranja kugira icyo gihugu arimwo bakana kabacyumbe kandi nabajya abantu tukomeza guha
umunezero nabo bashiremwe uburyo badushigikira. ryari ejo hari abana banciye kuri hariya hepfo bavuye gutravaya bagenda baridoga ngo babuje gutravaya ngo kubera rimwe abandi banyeshuri bariko bariga. Ni umengo vyerekana ko muri umuririmbyi atagaciro afise ariko umunyeshuri afise agaciro. Ni iki wobwira nk'abantu bavyumvira guco? Burya Stote burya biragoye journaliste urumva kubera tuzinanye wicunge. Kubera tuzinanye za usanga nk'uma ndakuvuga urumva nk'abo bamumenyesha makuru we mu bisanzwe rega abantu umumenyesha makuru akorera TV online Focus TV online aranka kuyerekana n'umusore n'umuntu umupapa akomeye cyane gusa nawe nyafise ingabirano afise ingabirano kweri ndanagushimira cyane kweri uburyo mwitanga uburyo witanga umutima w'urukundo. Hama kw'icyo kibazo cyo kuba barabahagaritse ngo abanyeshuri babanze bige ngo abaririmbye biragoye nukubaha abaganza nyene byabaye nyene ariko ni kuvyakira ariko natwe nikuza baratwimvira ko baduha agaciro. Rega nk'ubu dufate nka Karolero haje nk'umuntu runaka kugira aryoherwe none ko babanza bavuga ati muririmbyi kana kanaze ngaha banze ashira abantu muri mood nayo mba twa tudafise ashira abantu mu buryohe mba twa tudafise igikorwa gikomeye kandi ciza cyane kandi twebwe guhera nk'uno munsi bashaka kubwira nk'ubu nk'abantu bakurikirana Focus TV nk'ubuyobozi bashaka kuvuga ati abaririmbyi mwicare hamwe mutange message kwira igihugu cyose ni misegonda mikeya bikaba bikunze nayo mva umuntu atari wo guhabwa agaciro we uzomenya yuko umuntu afise agaciro iya dekonama icyo kintu niho zocumenya yuko yahora afasha bino bintu. Ego number 7 ndashaka kumbwire number 7 muziki wamaze mwigiye shaka kumbwire nk'inamba wagihura nazo muri uwo muziki wawe. Ntambamye nagiye ndahura nazo mu muziki haguma hagaruka ikibazo cy'uburyo intambamye nagiye ndahura nayo no bamwe ntibantahura bamwe harabampinga harabatemera ivyo nkora mu guko nagiye ndabandanya nitanga niko bariko baza babitahura niyo ntambamye keshi na keshi ibaho ihabaho uguciye intege ntucubiheba ngo ndabihebye oya wegerageza ukore hari umunsi bazovuga ati kanaka yarakoze ibikorwa byawe bakavyibuka niko bimeze. Nta guraje mu gasho kubera umuziki. Oya mu bisanzwe sindaje mu mugasho kubera umuziki oya mugasho sindaje kubera umuziki oya gusa wewe urumva uriteguye kuri ikiguzi cyose byo gusaba. Ego bibaye ngombwa nyene iyo bari lazima rega none nakubwiye hari tujambo nkunda gukoresha ikiguha umunezero cyo kigushimisha urumva ikintu kigushimisha mu mwangu urashobora kuharara sivyo urumva dutangura bigoye ngo tukarangiza ati bishoboye uravyumva urumva intambara zose zoba utegeza kuzigwana urumva rero ni kubandanya dukora turi tayari ku kizoba cyose amuga gusa tuzogerageza ko twebwe dushaka amahoro n'urukundo ibintu tubisasagaze mu bumwe niyo mpamvu tuguma dusaba support badusupporting ababishoboye badushire hamwe baduhego amafaranga ni menshi rega twese turaba boss mu bisanzwe number 7 ari abantu bakubona wicenga uri kurafata kamwe bakabona ati uyu muntu asha ari kwije oya barabi oya misam nenzi ahubwo kuna tom nenzi ngo natomboye sanze natomboye tombo ya FIFA nakivyapi nenzi ko n'amafaranga basize kuri gutombora no gutombora tukabuza amahera kera niho abantu bagishora ikawa kwizina wumvishe ngo bahembye burya mu gitondo cya kare wacu byukirayo kugira urabe ko torayo bataye niko rero bimeze nawe uri kuravuga yuko Viva yoshobora kuguha amahera gute muga gusa ndashimira zino nganda zirakaze hari udufaranga baheruka guha abaririmbyi nubwo je batampaye gusa barakoze cyane ni support nibaza yuko ari ibintu bishasha bazoca badukorera n'andi ma company ahari yoshobora gukora ibintu nkabije abagwize babirabe babikora urabona nk'ubu
atari Primus nta yindi company rigera ifasha umuririmbyi runaka ni babirabe babikora kandi rega twe dufise n'ingabirane rega mwe mubaza ngo turasanze twebwe ushobora no kuvuga ati turirimbire uru company gwawe twirigwa iwawe tukigwa ririmba mpaka bintu bikaja mu buryo nane ucishanga ngo vyose ngo vyikorere ngo vyipromotingire wongirogire hari uruganda rwigeze ucisaza n'ingoga hari uruganda rwigeze ku mpadiri ngirombwira ngo ndaruririmbire company intuze ya ibinyobwa by'ugo ruganda ndabasabye amahera bambwiye ngo genda uririmbe ngo kujya wa muririmba zazinde wumva nawe ce wumva ngo kwa kunyama ndaziririmba zazindi ko ndaziririmba kubufasha nifashije nikokoye nkigwana none we nawe umpaye akazi ce ngenda gukorera ubusa kwe wumva mwumva ibyo bintu byoroshe ngera bariko bavuga nk'umufilosofe ari abantu kugira gucugira ngo baze kuguha mu nyuma waheje oya tumarizane duhezanye urabizi aba TikTok baguha agafaranga imbere mpana uza kubwira ngo oya ngo bijya ngo bageze ngo ubona ngo byari ivyo kumbe si nico gisabwa n'ibyo bikenewe ko badukorera nta bindi number 7 nina clip nziza wifuza vraiment yo kugwa nk'amafaranga ngana gute clip nziza nifuza nama mbona clip naye nkagira ubwoba amafaranga clip yo ndaya kora clip nukuri uyampanye ncamanza kuyakoresha ituntu mbanza kubanza kugenda kujya kubera mu miliyoni worenga mu miliyoni worenga kwe no mutaye mugarega hari abantu bafise amafaranga mene n'ubundi amafaranga akakora ku isi tumia pesa bila mahesabu ni wapfa kandi nkubu bisaba yuko ukora ineza ugihari nani wapfa nkubu je ni kubera mbura ibi ni kubera mbura ikintu nshobora gufasha abantu ndipfuza yuko nshobora gukora ikintu n'igihe ntazoba ndi ngaha ku isi ikizogira icyo kimaze hamwe uzovuga ati number 7 kweri hari abantu naka yafashije byagenze kunuku yatejeje imbere kubera urazi nk'umuntu yavuga ati ebana wewe ni wewe wamfashije kugira ngera wumva ibyo bintu bitaba bikomeye ubusanzwe hari igihe usanga n'abana biwe bo muntu usanga ejo hari icuno bamariye ntawe bizi kwera ibintu birahinduka iby'ubuzima barabizi ko bihindagurika twese turi ingenzi kwisisi wacu kora neza wigendere number 7 tugushimira turangiza ikiganiro cyacu ndabashimiye cyane gose mbe mu kirundi bashima gute murakoze mwe bare